dusanzwe turi ku murindi udasanzwe kuko dukora amasaha 28 kuri 28 kandi nobwira yuko turi ku rugero rudasanzwe mu guhifumbire kanatsinda ndashobora kwemeza nk'uyu munsi kuwa mbere yuko mu gihugu cyose cy'u Burundi mu ntara zose z'u Burundi bariko baratanga ifumbire. Ivyo ari byo vyose rimwe mu minsi ibiri buri ntara ibifise amakamyo ariko aradugayo kandi imisi yose tuba turiko turapakira amakamyo nk'uko muhejeje kuvyibonera. Twebwe ku munsi buri gitondo haba hariho raporo y'igitigiri c'ifumbire iduga, nivyo ntiyamingana. Hari usanga haduze itona 600, hari usanga haduze itona 500, hari usanga haduze itona 550. Nisigiharuro kimwe cama kiriko kiragenda kuko murazi ivyo miriko birakora si kintu uvuga cyane nteranya rimwe kangana kabiri biragenda bihindagurika, ariko urugero nko muri iyi minsi tumaze iminsi dukorerako ntigwigera ruja munsi y'itona 500, turi hejuru. Donc vyumvikana yuko imashini gushika batakibazo dufise ko turiko turahingura neza. Hari n'igihe n'itona 600 tuzirenza bivanye n'ukuntu uwo munsi ivyuma vyigenjeje n'abakozi ukuntu bigenjeje.